Uyu munsi rero jewe ubutumwa nateguye abaririmbyi baburirimbye nagumye niyumvira impamvu Imana yampaye rino jambo igihe kirekire nkaguma ndarikwepa ariko nkarizana uyu munsi bigahurirana na repertoire. Kumbe ico gihe nticari ico gihe ahubwo uwo munsi nico gihe. Inyigisho iravuga ngo kwizera Imana mu bifadika. Turasoma igice kizwi cane Matayo 6. Turahera ku murongo wa 25 gushika ku murongo wa 34. Turasoma mu izina rya Yesu. Nico gitumye ndababarira ntimukiganyire amagara yanyu kuvyo muzorya canke kuvyo muzonywa canke umubiri wanyu kuvyo muzokwambara. Mbega amagara ntaruta ivyo kurya canke umubiri nturuta ivyambagwa? Nimurabe ibiguruka vyo mu kirere, ntibibiba, ntibishwabura, kandi ntivyimburira mu bigega, ariko so wo mw'ijuru arabitunga. Mbega mwebwe ntimubiruta cane? Ninde muri mwebwe yoshobozwa n'amaganya kwisumvya uko yareha nk'ukuboko kumwe? Ikibaganyisha impuzu ni iki? Nimurabe amashugwe yo ku misozi ingene akura, ntiyirigwa aratama, ntajisha impuzu. Ariko ndababwira yuko na Salomo mu bwiza bwiwe bwose atarashajije nka rimwe muri ayo. None Imana ko yambika ivyatsi vyo ku misozi ityo biriho uyu munsi ariko ejo bigategwa mu ziko, mbega ntizoroshiriza kubambika mwebwe abo kwizera gukemwe? Nuko ntimukiganyire ngo tuzorya iki canke tuzonywa iki canke ngo tuzokwambara iki, kuko ivyo vyose abanyamahanga ari vyo bitwararika. Ariko so wo mw'ijuru arazi ivyo vyose ko mubikena. Ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, niho ivyo vyose muzovyongerwa. Ntimukiganyire ivy'ejo, kuko umunsi w'ejo uzoba wiganyira ivyawo. Umunsi ukwiranye n'amagorwa yawo. Imana ishimwe cane. Kino canditswe twese turakizi, ni canditswe kizwi cane twakuze tunigishwa. Kandi mu bisanzwe ubukristo ni idini ryubakiye ku bintu vy'impwemu. Iyo umuntu avuze ngo ndi umukristo, umenga bavuze ati ndi umuntu ngira mu mwuka gusa, ivyo mu mubiri sindimwo. Iyo tuvuze n'ubutunzi, umukristo we yumva ubutunzi bwo mu mwuka, ubwo mu mubiri ubenga ntaburimwo. Kandi n'isi yaramaze kubona yuko abakristo ikibaranga ari ubuzima bugowe, ubuzima bwacakaritse. Ariko ikibazo umuntu yokwibaza, mbega ubucuti bwacu n'Imana bushingiye ku bintu vy'umwuka gusa? Mbega Imana turakwiye no kuyizigira ku vy'umubiri navyo? Ivyo rero Yesu yarabivuzeko, kubera yuko iki kibazo gifite abantu bose bahisemwo gukurikira Imana. Imbere yuko avuga no majambo, tubona Yesu muri Matayo igice ca 4 ahejeje kubatizwa aca atangura urugendo rwo kugeragerezwa mu bugaragwa. Satani araza akamugerageresha ivyo kurya. Yesu amaze iminsi 40 n'amajoro 40 yisonzeseje atarya. Kandi Yesu n'umuntu mu buryo bwuzuye, kandi Yesu ni Imana mu buryo bwuzuye. Kandi nk'umuntu rero mu buryo bwuzuye yashonje, arashonje vy'ukuri. Jewe nafashe igifungo c'imisi 3, nico canyuma kirekire mperuka gufata. Twari twimirije gusohora album mu Burundi. Twanywa igikombe c'ubuyi kimwe gusa ku mugoroba, naho nyene n'ibenye rimwe. Tukaca twirirwa turakubita igisirimba, tukarara turakubita igisirimba, mu nda hari igikombe kimwe n'ibenye rimwe. Muca mwumva ingene ku wundi mugoroba hageze umeze. Twavuyeyo mvuga nti aje ivy'igifungo turahejeje. Navuga ati Efrema azosubira mbeshi ngo ntwaye mu bifungo. Ibaze rero Yesu imisi 40 n'amajoro 40, kuvuga imirango n'amajoro 40 atarya. Yashonje rero. Satani nawe acaza akavuga ngo nimbura umwana w'Imana, ndabizi ko ushonje, hindura aya mabuye umutsima, kandi ndazi ko bishoboye. Satani igihe cose mu kugerageza umwana w'umuntu akoresha ibintu vy'ukurazi ushobora gukora.
igitsina cya satani kigamije canke intumbero ya satani igamije gutuma umuntu akekeranya igihe cose ariko arageragezwa aja mu gukekeranya. Kandi vy'ukuri kuba yagerageresheje ibifungurwa umwana w'Imana, twese imbere y'ibifungurwa turageragezwa vy'ukuri, ariko kandi Kristo yaranesheje. Ugereranije na Adamu wa mbere yari yuzuye mw'isi irimwo ivyo kurya ari umuntu umwe, ariko ikigeragezo gusa gifatiye ku ndya, ata nico yarivuze mbere atari kuvuga ngo yarashonje ariko akananirwa. Ariko ukaca ubona Adamu wa kabiri we aranashonje iminsi 40 n'amajoro 40, ariko yanesheje. Yesu rero ahejeje kunesha satani kuri bino bigeragezo, aca agenda i Galilaya, agenda ahamagara abigishwa biwe ba mbere, yubaka timu yiwe ya mbere, yongera akora n'ibitangaza, asenda abadayimoni, akiza abagwaye, kandi avuga n'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Abantu nabo bagaca batangura kugwira, baza abazanye abagwaye n'abaje kumviriza ubutumwa bwiza Yesu Kristo ariko aravuga. Yesu rero amaze kubona abo bantu ingene ari benshi, aca aduga ku musozi ahantu hitaruye, aricara kugira ngo bagandagaze ngaho ababwire ubutumwa bw'ubwami. Nico gituma buno butumwa bwitwa ngo the Sermon on the Mount. Muri benshi bariko baramwumviriza bari abayuda. Impamvu ikibitwemeza nuko mu gice ca 6 ho avuga ngo mbega abanyamahanga bose ko bagira, bisobanura ngo abariko arabwira abakompara n'abanyamahanga bose, abanyamahanga n'abayuda. Kandi misiyo ya Yesu imbere, ubutumwa bwose Yesu yavuze imbere yuko abambwa bwaja kumviriza canke Yesu yari yatumwe kuri ya ntama yazimiye, aribwo bwoko bw'abayuda bw'Abisirayeli. Ariko kandi Yesu yari abizi ko batazomwemera, nico gituma yasize iyindi ntumwa izoza inyuma yiwe kugira ngo natwe itumenyeshe yuko ugucungurwa twakuronkeye muri Kristo Yesu. Aba bayuda rero bariko bumviriza Yesu barafise igicapo ku bwami bw'Imana kuri message Yesu ariko arigisha, ariko igicapo bafise kiranyuranye n'ivyo Yesu ashaka kuvuga. Iyo Yesu avuze ngo ubwami bw'Imana, bo bumva Mesiya kuza kw'isi aje kwima ingoma mu buryo buri fizike. Ni naco gituma n'abigishwa biwe urugendo rwose bagiranye baguma barindiriye yuko ababwira batangure guhana amaposte, kandi ntibari kure y'ukuri. Ariko nuko muri misiyo ya Yesu ubwami bw'Imana we yavuga, yariko aravuga ugutegura umugeni wiwe hano ku isi, azoba muri bwa bwami Yesu azoza kuganza igihe cyo kuzuka. Abayuda bibaza ngo uyu mwami, uyu Mesiya azoza ngo azoba aje kugira ngo azoba aje kwima ingoma y'Abayuda. Nibaza ko ari nayo mpamvu bamushize kwigicapo Yesu icandiko kivuga ngo uyu n'umwami w'Abayuda, kubera yuko bo bari bafise ide yuko yaje ari umwami wabo. Ariko ubwami Yesu Kristo yigisha ni ubwami burimwo Abayuda n'Abagiriki n'Abarundi n'amahanga yose yo mw'isi. Ubwami bo biyumvira bwa Mesiya kuza kuganza hano bwari bufatanye n'ivyagezwe n'ubuzima babayemwo. Ukwemegwa ico gihe vyavana n'ingene ugaragara, uri umunyamibembe utagaragara neza ku rukoba, no mu bwami bw'Imana wabuvuyemwo. Uri umukene utafise ibintu vyo udashobora kuronka ivyo utanga kw'ibimazi ngo wambare neza nyene, mu bwami bw'Imana wabuvuyemwo ico gihe. Ariko Yesu acaza akababwira ngo ivyo mufise ku bwami bw'Imana biratandukanye n'ubwami bw'Imana jewe naje kwigisha. Ni naco gituma mu bwami jewe naje kubigisha, n'ubwami abahigwe atari babandi bafise ibintu vyinshi, ahubwo ari babandi baboro. Abahigwe ni babandi bafise inzara n'inyota vyo kugororoka, babandi batibaza ngo baragororotse, babandi babuze niyo baca babuza akaryango kugira ngo bashobore gushika ku kugororoka. Abo nibo naje ko. Ariko aha dushobora kuca twiyumvira duti none mu Mana rero gutunga kuronka uburyo buri fizike navyo ntivyemewe, ntubura umuhigwe ku Mana? Inyishu ni ego. Ariko
ariko kandi Yesu yitayeho cyane pozisiyo y'imitima yacu gusumba buno butunzi twoba turiko turarondera. Ni naco gituma mu gice cya 6 ku murongo wa 19 avuga ngo ntimukirundanirize ubutunzi mw'isi aho ingese n'inyenzi zibuma, ahubwo ngo mubike ubutunzi bwanyu mw'ijuru ahatagira ingese n'inyenzi, kuko ngo aho imitima yanyiri, aho ubutunzi bwanyu buri niho n'imitima yanyiba. Yesu ntariko aravuga ngo tuzane amahera mw'ishengero tuyabike mw'ijuru. Ndabizi ko bakwigishije yuko gutanga ishikanwa buri kurubaka inzu mw'ijuru. Ndabizi yuko hari ababwiwe ko bazoshikira muri nyakatsi kuko batanze ishikanwa rike. Ariko inkuru nziza mwene data ndagufitiye nuko Yesu yavuze ngo jewe ngiye kububakira amazu. Mw'ijuru wewe nta nzu uzuyubakayo, iyo nzu bazoyita hanze, kubera ko umu enjeniyeri arahari ariko arubaka n'uyu munsi ni Yesu Kristo. Nta bufasha bwawe akeneye. Ishikanwa ryawe nirifasha umubiri wa Kristo kugira ngo wubakwe ukure ishengero. Nishikanwa rivuye mu rukundo ukunda Imana vy'ukuri, ntabwo ari inzu uri kurubaka mwene data. Yesu avuga ngo aho ubutunzi bwacu buri ngo niho n'imitima yacu iba. Ibi bisobanura ngo nimba mw'ijuru ariho tubona ubutunzi, n'imitima yacu iri ku vy'ijuru. Ariko nimba ubutunzi bwacu tububona hano ku isi mu mafaranga, n'imitima yacu yama hano. Ntushobora gukunda Imana mu gihe amaso yawe, ivyiyumviro vyawe vyose vyama bivuga amafaranga. Ntushobora kuvuga ngo Yesu ndagukunda mu gihe uzi neza yuko mu mutima wawe wikundira ifaranga, mu gihe ryashikanwa ry'urukundo ubona ko ari ukukwiba no kugusahura. Iyo Yesu ndagukunda niyo ubujyaji, iyo siyo. Aho ubona ubutunzi niho n'umutima wawe uba. Yesu acavuga ngo ntawe ushobora gusaba abami babi, kuko ngo wokwanka umwe ugakunda uwundi. Kubw'ivyo ntiwosenga canke ntiwohimbaza Imana ngo wongere uhimbaze na mamoni. Mamoni ni ikigirwamana c'Abasiriya citiriwe gutanga itunga, amafaranga, kuroranirwa. Niwabona mu buzima bwawe amafaranga ari yaguma agaruka buri munsi, Imana yawe yitwa mamoni. Uri mu rushengero ukaguma ubaza muri groupe ati mubona hari busy, ukaguma uvuga ngo umuvugabutumwa nanyaruse twigire kudaha, usenga mamoni. Uri mu rushengero turi kuvuga Yesu nawe uvuga mamoni, kuko aho ubutunzi bwawe buri niho n'umutima wawe buri, niho n'ivyiyumviro vyawe biba biri. Haleluya! Abasenga mamoni, haleluya! Twese dusenga Yesu, siko none? Haleluya! Dukwiye kwiyumvira mu buryo buri honete, mu buryo bw'ukuri buciye mu kuri. Mbega Imana yacu ninde? Niyihe Mana dufise mu vyiyumviro mu mutima wacu uno munsi? Amen. Ariko kandi Yesu araturemesha akavuga ngo ntimukiganyire. Imana ntaco biyitwaye wewe ugize amamodoka menshi, kandi si n'ibiyuzuye n'ivy'Imana. Hari umuntu nigeze kumva ngwe wana ngo kumana ngo amafaranga ngo wapi kabisa, ngo ubutunzi ngo nk'ubu ngo abazungu barakwiye kutwibira ibanga ngo iyo Mana basenze yariyo. Amen. Isi ibiyuzuye, ifeza, gutunga si kibazo. Nta na kimwe citwa ica Satani n'ivy'Imana. Satani n'umusuma n'umwambuzi, aza guhonya no gutikiza gusa, nta kintu. Ni naco gituma mu bigeragezo yageresheje Yesu amwereka ngo ubwiza bwose bwo mw'isi ngo n'ubutunzi ngo niwansenga ngo ndabuguhereza. Ariko Yesu we nk'Imana aravuga ati wewe una nini wewe, reka kwiyamvya, nta kintu ufise, kila kitu ni changu Bwana. Haleluya! Vyose ni ivy'Imana. Imana iraturemesha ngo ntimukiganyire kuvyo, ntimukiganyire ngo amagara yanyu kuvyo muzorya no kuvyo muzonywa, kuko amagara meza ngo ava mu vyo umuntu yariye ngo nivyo yanyoye. Wakuze unywa amazi yo mw'isoko, n'umuntu yakuze anywa amazi yo mw'ibombo n'amata, murumva nyene n'urukoba ntiruba rusa. Nico gituma abana bavukiye hano mwese muriko muraraba abana banyu namwe murabona difference. Hari gengira n'ubwoba bwo gufatira ifoto hamwe na Dylan, kuko aba yatose jewe nkiraba nkavuga ati kuko uko umuntu yagaburiwe niko akura. Ariko Yesu aravuga ngo ivyo vyose ntibibahangayitse umutima, ngo kuko amagara aruta ibifungurwa kandi umubiri uruta ivyambagwa. Uyu munsi Papa Krista Imana ishimwe ko yaje mu ndwi zibiri ziheze, nta kintu yarasigaranye.
ariko vy'ukuri nta kintu yarasigaranye amagara, yarasigaranye ubuzima, yarasigaranye umubiri. Ni ukuvuga ngo uyu mubiri nk'iwufise, aya magara nk'iyafise, hari ivyizigiro vy'uko ejo hazoba hameze neza. Kandi no munsi ndazi ko ashobora kuba afise intahe yodushingira akavuga ngo kuba ubuzima bwanje butahiriye muri iriya nzu nico gituma naje no munsi kandi naje nambaye ibi bintu vyose dukeneye. Yesu avyita ngo n'amabesoin secondaire. Ego turabikeneye mugabo sivyo vya mbere dukeneye, kubera ko impuzu zirasumbwa n'ubuzima. Hako bompamba muri costume nziza nofuma nambaye yatabuze muga nkomeye. Haleluya! Siko none namwe muvyiyumvira. Perezida Petero Nkurunziza yari umuperezida twese twakunda, ariko ino munsi ntazi ko Irani na Amerika bariko baragwana. Ariko wewe Nyarucari na jewe ubu turabizi uwukomeye ninde, uwuhambaye ninde. Ni jewe ndiho ino munsi. Ubuzima ni bwiza gusumba ibi bintu byose turondera. Salomo yavuze ngo nuguhahamira umuyaga gusa nta kindi. Mu bisanzwe kwiganyira no kwamuvuga ngo kwiganyira kubera ibihe byawe bitameze neza, no kuvuga ngo mana sinkene, mana ngo ibibazo vyanje ni binini gusumba ivyo nteguriye ejo. Nico gituma Yesu avuga ngo ntimukiganyire ntimunabigerageze. Ni ukuvuga ngo iyo wiganyiye uba uriko uravuga ngo amagorwa yanje ni menshi cyane gusumba ibintu byose wanteguriye mu buzima bwanje. Kandi ejo wewe ntahuzi, uriko uraba mu buzima bw'ejo haheze, ariko ejo haza ntahuzi. Yesu aca atubwira ngo ninde muri mwebwe yoshobozwa n'amaganya yiwe kwisunga uko yareha. Hari abantu bama bariko bararira buri munsi, bama bafise ibintu bidogera buri gihe, yani bigoye kumwumva ariko complimenting, ariko arashima ikintu na kimwe, yama ariko arata abantu kw'imyikomo. Naka niwe yatumye ibintu vyanje bitagenda neza. Ibintu vyanje ntibigenda neza kubera abo mu muryango barandembeje. Nta numwe iyo myidodombo iratuma yisumbura ngo arehe, birangirira mu kuvuga gusa. Ariko raba Yesu aratubwira ngo nimurabe ibiguruka mu kirere. Ntibirima, ntibija kwimbura, ntivyirirwa biraruha, ariko si kuvuga ngo ko bitaja kurondera ico bifungura. Kwizera Imana ntibisobanura kuca wicara amaboko imugongo. Inyoni zo zirabizi neza ko Imana yavuze ko izozigaburira. Nico gituma zidutanga kuvyuka zikavuga ati wana twigire gushitsi c'Imana yavuze. Imana yaravuze ko tuzosohoka tukigurukira tukagwa kuvyo kwirira tukirira tukitahira. Nta mwanya zifise wo kwidodomba. Iyo zije mu murima wawe w'umuceri uragerageza ugashira y'ibikanganyoni n'ibiki, ariko zo zihagarara ku c'Imana yazibariye. Zirarya tu, zirinda kurya. Ntaco wokora ngo inyoni ntizirye, kubera yuko uhagarariwe n'ingo aravoma. Aravuga ngo raba amashugwe ntibisaba ko agira make up. Mpora ntwara abakobwa akamanura kariya kayo k'imbere, tukarinda tuva iyo tugiye, yanacerewe narindiye narushe ngo narincisiga, tukarinda dushika iyo tugiye acisiga. Nkabaza none n'ubu nturaheza? Umwe niwe yaciye ambwira ngo abakobwa dufise ibibazo, ngo kandi nanje nsanga nyene ngo vyagenze ukunyere ngo nguma niraba. Ariko amashugwe yambitswe n'Imana, yasizwe n'Imana, muri kwa kwisiga kose ugenda kuyasanga iyo yibereye wifotozako, yitekaniye atangorane yifitiye, kubera ko iyo ahagaze ku c'Imana yavuze. Ni igiki kibuza kuhagarara ku c'Imana yakubwiye ga mwene data? Mbega Imana twoyizera ku bintu bifadika? Mbega burya kwizera Imana biragoye. Abantu benshi barakunda kuvuga ngo kwizera Imana biragoye. Nico gituma twizera ibikorwa vyacu, twizera ingufu zacu, twizera ko gukora cyane ari byo bizotuma turoranirwa. Nico gituma ubwenge bwacu bwose bwibereye mu kazi. Abubatse bakabura umwanya wo kuyaga n'abana babo kubera ko bibaza ko gukora cyane ariho bazotunga. Mbega kwizera Imana biragoye ga bene data. Reka ndabaha akarorero. Burya kwizera Imana biragoye gusumba kwizera yuko hari umuntu aza akagukora ku gihimba cirondoka ikaca kiyonga. Kwizera Imana vyoba bigoye gusumba kwizera yuko hari umuntu ashobora kuza akagukora ku gapipi kagaca kayonga. Iyo nkuru mwarayumvise? Kwizera Imana kishobora gukiza ingwara biragoye gusumba kuja kugura ibikwasho ukambara. Kwizera Imana biragoye
kwizera uburinzi bw'Imana biragoye, vyoba bigoye gusumba kuja kurondera umushatsi muri Bibiliya ngo ukire corona. Guys, turabesha ngo turizera Imana ariko twizera abapfumu, kwizera ibidambidambi. Bene data, umuntu wese aja babwira ngo umwana arize cyane ngo bica bisaba kumuhegereza se we mu gitondo ngo agenda ivyo ninde bibahenze. Bene data, iyo migenzo y'ubupfumu ntabwo ihwanye n'umukristo. Umuntu wese aja babwira ibintu ngo gira ibi nibi muca mugira kandi mwitwa abakristo. What wrong with you? Byagenze gute? Ninde yabaroze? Haleluya. Abaroma igice 8:32 aravuga ngo itimanye umwana wayo akamutanga ku bwacu, mbega yonanirwa gute kutugirira neza? Mbega muri Kristo ni gikimana itodukorera yarinze imukura mu ijuru kugira ngo aje gupfira ivyaha byacu? Mbega kumpa ivyo gufungura biragoye gusumba ko Yesu yamenye amaraso ku bwanje? Kuki tutokwizera Imana? Yesu acavuga ngo nimuhagarike kwiganyira kuko so wo mu ijuru azi ivyo mukenye n'ivyo mukeneye. Ivyo bintu vyose murondera biri secondaire, ariko kandi hari ikintu kiri primary dutegerezwa kurondera: ubwami bw'Imana, Kristo. Ica kabiri, ukugororoka kwayo. Uwo ni Kristo toujours. Iyo ufise Kristo, ufise ubwami bw'Imana, ufise no kugororoka kwayo. Ibisigaye vyose ngo bica biza nk'inyongera, ngo ibisigaye vyose muzovyongerwa. Aha turavuga ukwizera Kristo, apana kubesha ngo urizera, apana kwibaza kubera ko wakuze bagutwara ku rushengero ngo warizeye Yesu, na kwibaza ko uri umwana w'umuvugabutumwa, umwana wa mwarimu canke wa pastori ngo narizeye Yesu. Nizera vy'ukuri kumenya Kristo uwo ari we. Ni bangahe bari mu mashengero batazi n'uwo Yesu wari? Ni benshi bari no mu rushengero batanamukeneye uwo Yesu. Ushima batamukeneye, ntibakeneye guheba ubusambanyi, ntibakeneye guheba kabore, ntibakeneye guheba vya bindi vyose vy'ingeso mbi bamamwo, ariko baratonda mu rushengero. Ica 10 barariha, amashikanwa ni sawa, ariko uyo Yesu ntibamushaka. Gutonda ku rushengero ntivyubaka inzu yawe mu ijuru, ariko kumwizera Kristo nivyo vyubaka inzu yawe mu ijuru. Ni warojeta Yesu Kristo uri muyabira mwene data, uri mu bibazo. Haleluya. Nashaka twiyumvire, mbega Kristo woba waramwakiriye vy'ukuri? Nimba waramwakiriye, woba uri kurabona ino nyongera Bibiliya itubwira? Burya nta kintu ubona mu buzima bwawe ukwiye kubwira Imana ngo Mana ndagushima kubera. Mbega umutima wawe uri bukihe kibanza buno? Kukaho ubutunzi bwawe buri niho n'umutima wawe uba. Nashaka usuzume, mbega umutima wawe urihe muri kano ka? Kwizera Imana biragoye ga bene data. Sinzi ko hari umuntu umwe hano mu rushengero, kubera ko nasanze impamvu abantu benshi batizera Imana mu buryo bufadika nuko batarumva intahe z'abantu bizeye Imana mu bintu bifadika, Imana ikabikora. Sinzi ko hari umuntu w'umuhizi hano yoba yarigeze kwizera Imana mu bintu bifadika, agasenga akavuga ngo Mana ndakwizeye ngaburira, Imana ikamugaburira. Aze atubwire.